turasenga, turababwiye ko tutiyuta, wihuta araza kugenda buke buke byo, ariko utihuta turufata umwanya wo gusenga uko Imana iza kudushoboza. Haleluya. Ako kandi ntuza gutebya cyane. Nubona hageze saa 2 wihangane, nubona hageze saa 1:30 wihangane, uko Imana iza gutumbereza ibintu kuza kuba ari uko nyene. Karero dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo ca Zekariya. Zekariya Haleluya. Ujya ari ibintu Imana ivuga wowe uriko urabyumva ukumva umenga nyine ni ibintu bisanzwe. Ejo hari umukobwa wa Yesu, uriya mukobwa wa Yesu, ejo naramubwiye ko yaragiye kugira accident, yaragiye kugongwa n'imodoka. Hanyuma duhejeje mekeje kwigisha aza ansanganira hajya. Azazanye ikimazi cishima, aravuga ati jewe ngoma ntange ikimazi ku bintu wambwiye, kubera burya kiya kintu wavuze hari hamaze mu bantu mu rugo iwacu bari bamaze kugongwa babiri batera bapfa, barapfuye abantu babiri batera bapfa. Umwana we yari afise ubwo mutima wari uhagaze ku mwanya n'umwanya ashobora kugongwa. Ziri accident ntabwo zari accident zisanzwe, ariko zari accident zitegurwa. Rero hari yatahiye wewe abo kubwo kuza mu masengesho, Imana isenyura ico kintu. Yakutwa komera Imana nawe isenyura ikintu cyari kuguhagurukiye mu izina rya Yesu. Barara baradutega, ariko Imana nayo ikazindukira tegura. Birirwa baradutega, Imana ikararira tegura. Byo baguteze byose Imana ibitegure mu izina rya Yesu. Oh, urakoze mwemeye. Imana itegura ikintu cyose watezwe. Imana ikureho umutego wose washizweho ku buzima bwawe. Migani 1:17 aravuga ngo kuko umutego utegeka ubusa y'ikiguruka kibibona. Imana iguha amaso yo kubona imitego y'abansi bawe. Imana iguhe kubona imitego y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kuko umutego wose utegeka ubusa y'ikiguruka kibona. Imana iguha amaso yo kubona bagupangira ibibi. Imana iguha amaso yo kubona imigambi ikorwa ku buzima bwawe. Ibitegwa byose bibe imfabusa. Some ijambo muri Zekariya 2. Amen. Zekariya 2 haravuga ngo yerekwa ko Yerusalemu hazosubira kugira gute? Yerekwa ko Yerusalemu hazosubira kugira gute? Kubakwa. Nimba tuvuze Yerusalemu ntuhumve hariya muri Israeli, agako wumve ko Yerusalemu ni wawe, aho ubaye, aho ukorera, ubuzima bwawe, kazoza kawe hagiye kongera kubakwa. Hubakwa icyari cyasambutse, hubakwa icyari cyabomotse. Ngo yerekwa ko Yerusalemu hazosubira kugira gute? Kubakwa. Mwebwe nk'abantu basambu, ariko bagomba kongera kubakwa. Abantu imibiri ya sambu igomba kongera kubakwa. Imana iragomba kubaka. Ngo maze nunamuye amaso mbona umuntu afise mu minwe umugozi wo kugera. Ndamubaza nturoye hehe? Arambarira ati giye kugera Yerusalemu, ngo ndaba amakika n'amaduga byaho uko bireha. Maze umumarayika twavugana yigira imbere. Umumarayika wundi aza kumusanganira, aramubarira ati rukanga ubwire uwo musore uti Yerusalemu azosubira gusagaza abantu nk'ibisagara bitazitiriwe, kuko abantu n'amasho bizohaba ari byinshi.
Haleluya. Ngo Yerusalemu hazokongera kandi gusagaza abantu. Amen. Mbere ko mbandanya dusome reka meze nshasoma mu gucura intimba. Kamanze meze kino gisomwa uko nagomba kugisoma nja mu gucura intimba. Haravuga ngo kuko ari jewe nzohabera uruzitiro rw'iki, akaba mugira Bibiliya cyane Bibiliya mugira, kuko nzohabera uruzitiro, nzohabera uruzitiro rw'umuriro ruhacikije, si urw'amabuye. Mwebwe kuvubaho wigeze ubona uruzitiro rw'umuriro? Ariko Imana iravuga ngo nzohakrotira, ndashire krotire y'umuriro. Iyo krotire nisanzwe. Haleluya. Ngo nzohazitira, ngo kuko jewe nzohabera uruzitiro rw'umuriro ruhacikije, niko ragize nzohabera iki? Ana yanje baba. Kandi nzohabera iki? Ako mwogura ama Bibiliya. Abarakore biyi imyaka kwe. N'abayafise muyasiga muhira ngo muri burakeye ngo notwara Bibiliya yi. Umwanya wose umusirikare akwiye kuba afise inkota, akwiye kuba afise ikigwanisho. Kandi nzohabera ubwiza ndi hagati mu mugoma. Mu mugoma murahazi? Nindazi mu mugoma. Mu mugoma. Somera mu Giswahili twumve. Twumve namwe nta Kirundi muzi. Ako kantu konyene kajya kanyuma. Shanga soma uwo murongo. Soma na microphone. Mu mugoma naho muzi? Soma twumve. Haya haya, ikimbieni nchi ya kaskazini, asema. Umurongo wa 5. Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Rakivuze neza mu Giswahili. Sindagitahuye. Yemwe nimuhunge muve mu gihugu cy'uburaruko, niko ragize, kuko ibirere bine by'ijuru byitanguranye, ariko nabasabagije niko raho agize. Yewe Siyoni, ubana n'umukobwa w'i Babuloni, cikuhunge, kuko ariko raho nyene ngabagize, niwe yantumye kumuhesha icubahiro mu mahanga y'abanyazi. Utubakorako abagize gute? Ubakoze kabagize gute gajo? Ubakorako abakoze mu mbone y'ijisho k'Imana. Haleluya. Ngo kuko ubakorako si mwebwe abakoze ko, ubagwanya si mwebwe abagwanije, ariko abagwanisha Imana yanyu. Amina. Ubatumbereye, abatumbereye abahamagaye. Upimye kubagirira nabi, abaje kugirira nabi Imana yanyu. Bibiliya iyo twereka Yerusalemu ukuntu cyari gisagara cyiza, cyari kinini, haye kiguwe neza, ariko umunsi umwe bisanga bugarijwe n'abansi impande zose. Haleluya. Bugarijwe n'abansi impande zose, igisagara baragisambura, igisagara gihinduka umusaka. Haleluya. Abantu bari muri cyo baranyagwa, abantu bakomeye baranyagwa,
abanyabwenge baragenda, abize, abantu bafite umumaro igihugu bose baragenda, abantu biyumvirira igihugu, abo bita abacurabwenge, babandi biyumvira akazoza k'igihugu, haleluya, bose barabacana, igihugu gisigara kirimo abantu ataco bogifasha, haleluya. Abasore beza bashoboye kurwanira igihugu bose barabacana. Mu gihe cya Nebukadineza, nimba hari ibintu Isirayeli imaze guhura nabyo byayibabaje bikomeye, haleluya, ni ibintu bibiri bikomeye. Isirayeli yamira irahura n'ibibazo byinshi bitangaje, ariko ibintu bibiri, igihe cya Nebukadineza asambuye igihugu n'igihe cya jenoside yabereye mu Budagi. Iyo jenoside yabaye ku Bisirayeli ni ikintu cyababaje abayuda ku rwego rwo hejuru, kugeza n'uyu munsi iyo bavyibutse, haleluya. Abisirayeli, abayuda bafise siroga, bafise icivugo bagenderako, bavuga ngo ntitubabarira, uravyumva, watugiriye nabi, ntitubabarira, ntiduheba, aho nahizoba imyaka 100 tuzogukurikirana maka tuguhoya amaraso iyo umuyuda wese wagiriye nabi. Umuntu bashobora kumuhiga imyaka 200 bamugendako, bakamudepansa kama miliyari kugira ngo bihore ikibi, haleluya. Yari umuntu yari karandika aravuga ngo ariko mwebwe Isirayeli murayikinako, ngo mwebwe mwibaza yuko Isirayeli iteye ubwoba, ngo n'abantu ngo ibihumbi n'ibihumbi yuko barapfa, ngo muri Irani, ngo muri za Libani, ngo kiragira ubwoba. Yabwiye amahanga, yabwira ngo twebwe igihe batwica ibihumbi n'ibihumbi bakadutikiza, mwari he? Ni mwari ko murareba ko atanu umwe yigeze avuga? Mutwica, bishe abayuda kwisi isi ibaho, nta jenoside irabaho ntiyakorewe abayuda mu Budagi, aho bishe abayuda 6,000,000, abantu baratikira. Kandi ibyo byose kwica abayuda bangana gutyo kwari kugira ngo umugambi w'Imana uzimangane, haleluya. Kw'Isirayeli yari yatakaye, imaze imyaka myinshi, imyaka irenga 1000 yaratakaye, igihugu cyaragiye, bafata igihugu cyabo bacitirira abandi bantu, haleluya. Ariko Imana uwo yavuze ko, icyo Imana yakuvuze ko, naho amazi yo kuzura, naho icyo Imana yavuze, yari yavuze ngo bazobajana, muzotwagwa kw'inyagano, ariko muzogaruka, muzokongera mugaruke ahantu muzosubira. Umviriza, umaze igihe waratwawe kw'inyagano, ariko Imana yavuze ngo ugiye kongera kugaruka aho hantu muri icyo gihugu cyawe, muri uyo mwanya wawe, haleluya. Bavuga ngo nimba natwe mutadutabaye tuzokwigwanako. Nimba ukeneye umuntu akuvuga neza, akubwira ngo uri mwiza, akubwira ngo wambaye neza, ntawe uzobona, vyibwire wowe nyene. Ukeneye umuntu akubwira ngo I love you, ntawe uhari, nta muntu agukunda, umuntu wese agukundamo inyungu. Nta muntu n'umwe agukunda, uwo gukunda ni Imana yonyine, ni kwitwararitse, nayo abandi bose bagukunda mu inyungu, haleluya. Mwe murankunda, munkunda, urukundo rufatiye he? Turavukana, muri abana banje, narabavyaye, narabaheze umugongo, munkunda mu inyungu, ndababeshe. Uze hano usange nazimya cya jambo nkigira, uzogaruka. Bapase, nibyo nakumariye byose ucu byibagiye. Ukikenewe n'igiki? Nuko ndakugirira umumaro. Haleluya. Iyo uhekenye umusigati,
iyo uhejeje kuwuhekenya ukawukuramo bwa buryohe bwawe ntuhitire ucira igikamvugo. Ikintu cyose ugikunda kuko kikugiriye umumaro. Tubeshane ngo murankunda. Wowe urubaze umugabo wabaza ngo uramukunda byahe, ubaza ngo umugabo waragukunda agukundamwe inyungu. Haleluya. Ngo si byiza ko yabona bidakwiye ko yibana reka ndondera umufasha aza kumfasha. Uyarondeye umuntu aza ari byari byamunaniye aravuga ati rero reka ndondera umuntu aza ko ugukunda wese nuko hari icyo umumariye nawe hari icyo akumariye. Wowe wagana n'umuntu ataca kumariye muri iyi si ukeneye gushika kure uraba umuntu agira icyo agufasha agira kumariya guterera ibyiyumviro. Amina. Ndabacanze kuri iyi si abayuda baravuze ngo nawe udukunda dutegerezwa kwigwanako, dutegerezwa kwiguhaguruka tukagwanira uburenganzira bwacu, gwanira uburenganzira bwawe, gwanira akazoza kwawe, kagwanira abana bawe. Haguruka ugwane pambane. Haleluya. Nurondera abagukorera anniversaire genda wikorera anniversaire wigurire gato wiririmbire uvuga ngo umwaka ndawumaze. Kugira ngo nibankore bande. Nubona umuntu akukoreye icyiza uzomukunde. Umuntu akugiriye neza akagufasha ikintu runaka uyo muntu uzomukunde. Umuntu akakora mu mufuko akagwira 10,000 byiwe akakugaburira ushonje uyo muntu uzomukunde cyane. Yabigukorera nkande n'imbaraga z'Imana zamukoresheje kuko abantu bose buzuranye umutima wo kwikunda. Haleluya. Hajya bazajya ngo mukorana hajya mu isoko ngo barakunda ngo wacuruje menshi. Agiye wacuruje menshi baracinga twakataka tumugire gute twobigenza gute kugira ngo ahombe. Baba bashaka ko ibyiza byose bizi wabo ariko kubera Imana ikagufasha bikagenda neza. Barahagurutse barigwanira nawe wahaguruka ugwanira ubuzima bwawe. Nutahaguruka ngo usengere ubuzima bwawe ndakubwiza ukuri nta muntu numwe azohaguruka ngo akugwanirire. Narababwiye ati nigengiye kubasengera mbanza nanje nkivugira ati Mana ume ariko nabo ubaye ariko mbanza nanje nkivugira. Wibaza ko nafise ibibazo nanje nafise ibibazo iyo ngiye kubasengera nanje mbanza nkisengera. Iyo twashize imitwaro hano nanje se munashiramo mwibaza ngo byaraheze byararangiye nanje ndafise ibibazo. Nuje ngaho rongo wicare ngo bazonsengera numvise umupaseri umwe nibavuze ngo wako ngo kera ngo nkiri kijuju ngo nari kijuju ngo umuntu akaza akambwira ngo sengera ngo ufatire amasengesho. Je nkagenda nkafata amasengesho y'iminsi 3 najya nanwa nkagera ku munsi wa kabiri nawe ari kuri potage ariko ariko basha abantu wowe ubwira umuntu usenge nawe ucuja gukubita inyama choma inzari munyonge kandi nunavyibuke ko yana ikibazo. Yo bamwanibuka ariko mwe muri abana beza muratwibuka. Umuntu nimba yafashe umwanya akagusengera agahira ibyo kurya ariko agusengera ukwiriye kumuha agaciro uwo muntu. Abagukunda birenze ngo nagira guca na mu telefone uri nkasanga ari ku nkoko. Ni wababaye ni wagwaye ni wafise umusonga mugabo jewe nzari kiranyonga. Kire kwivugira ukavuga ikibazo cyawe ukakibwira Imana kandi Imana irakumva nawe. Okay, ni byiza ko dufashanye tugasengeranira ariko nukizera iby'abandi gusa ngo nakazomfasha ngo nakazo wewe nawe shira mu kuboko. Haleluya. Reka ndakubwira mwene wanyu yotunga nawe ugatunga. mwene wanyu yotunga nawe ugatunga.
mwene wanyu yogura imodoka nawe ukayigura, mwene wanyu yokubaka inzu nawe ukayubaka. N'abantu bakubititse bafise bene wabo bafise amafaranga, ngo hanambona ko ibika kubona mubiki. Mwaje mu ngobyi imwe, waje mu ngobyi yawe, nawe yaje mu ngobyi yiwe. Fata umwanya urondere, atunge nawe utunge, azamuke nawe uzamuke. Mana tugirire neza. Ndabasengera ngo Imana yo mu ijuru ibaheshe umugisha, namwe ibazamure. Nimba Haleluya. Ndazi umuntu yanciye ko afite imodoka, niyumvira ko aranje akararengana, kandi ndamuzi, kandi yambonye anzi ndamuzi nk'umuntu wo mu muryango, aranje akararengana, bati aragiye neza, ararenganye, birakunze. Yogura imodoka nawe ukayigura, yoronka amafaranga nawe ukayaronka. Umuntu ayeza kukugaburira ejo akabikuvuga ko yabiguhaye. Imana ibagire abigenga, namwe mwikukire, mugire ubuzima bw'umwidegemvyo. Bwana sifiwe sana. Nawe Imana ikugira umuntu ushobora gufasha abandi, ushobora kuduza abandi. Bana kwa umva muri ano masengesho y'uyu munsi, Imana iri buduhindura ubuzima. Abantu baza bivuga ngo abantu bazoza kubagurana, mweni muzoja kubagurana. Nawe Imana ikugire isoko y'umugisha kuri benshi. Bana kumuteza amaboko abandi ngo nakangwa ngo nani yambonye, yakubonye byahe. Haleluya. Ngwene uko yarandenganya, arakurengana nyine. Haleluya. Muri ibyo yavuze ngo nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye. Twese abavyeyi turakunda abana bacu, ariko umwana ariga kubera ikigaba, ukagerageza ukabata po ndakuye kamaboko. Ariko Imana yo gukura kamaboko. Umwana akakunanira, bavuga ati ndahebye, sindi Yesu. Ariko Yesu turagumana, nigihe abantu badutaye, nigihe abantu batwanse, nigihe imiryango yatwanse, agumana natwe. Uno kubwira kugira inshuti ya mbere, ugira inshuti ya mbere Yesu. Haleluya. Kugira inshuti ya mbere Yesu. Abantu bagukunda kubera ukomeye, abantu bagukunda kubera ko ufise icubaha. Nubu ndakubwiza ukuri, uronka amafaranga urabe kubura abagenzi, uronka ifaranga urabe kubura abagenzi. Ufise ifaranga wobura abantu, wotegura urubanza ukabura barukora. Yo barizana baribwiriza kubera ko Imana bahezagize ifaranga mu izina rya Yesu. Bahezagize ibintu bifatika mu izina rya Yesu. Ari ugwego ugeramwo rukazana n'abantu bago, ngo ntibantumiye, ngo ntibagize gute, bagutumira ubahiki. Ngo ahubwo shima Imana baragutumira ngo. Haleluya. Niko katashize mwakijya kirori, ibirori n'amafaranga. Nawe kubaho n'ubuhamya, ukene bija mu birori byiki. Rindira igihe hari muri mwe bwarabandi Imana igiye kwibuka mu izina rya Yesu, yongere yubaka ubuzima bwabo, yongere yubaka ubugingo bwabo. Yerusalemu irasambuka. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo gucura intimba igice cya mbere, biravuga ngo Yeremiya agize gutya yitegereza igisagara abona cyarahiye, cyahindutse imisaka, ngo hahora hicara abantu hasigaye hicara imbwebwe. Haleluya.
hari igihe winjira muri stoke wahora winjiramwo ipanzemo imiceri ibiharage iki ugasanga n'imbeba zarahahunze stoke itarimo ibyo kurya nta mbeba woyibonamo. Imbeba ngo ziramereye nabi zikumereye nabi kuko zifise ibyo zijya, zireke zibereho none zibe hehe? Ziba ahantu hari ibyo kurya. Imbeba ziba ahantu hari ibyo kurya, ata byo kurya bihari nta n'imbeba wobona, n'ibihere birahunga byo kurya utagira amaraso birahunga. Haleluya. Wa muntu yumye yagiseye igihere cyo mujya gute, nacyo gikeneye kubaho. Rero ukabona ari ibintu udafise, ihangane nicyo gihe cyo kutabironka. Ariko iyo ibintu byakemutse, ibintu birizana, abantu barizana, abagenzi barizana, inshuti nzima zirizana. Muri mwebwe mugiye kongera kubakwa kuko mwari mwarubatswe mbere ariko murasambugwa. Imana iragomba kongera kubaka ubuzima bwawe. Tuvuge haleluya. Yeremiya ngo yitegeze igisagara abona cyarahiye, ngo ahora yicara abaherezi ntibakihicara, ahora yicara abaririmbyi ntibakihicara, ibintu byose byaraparanganye. Ngo igihugu cyari cyuzuye abantu gisigaye cyuzuye ubusa, gisigaye kigaragara. Ararira, arababara. Haleluya. Kubabara byarabayeho ariko no kunezerwa bigiye kuza. Kunezerwa bigiye kuza nabyo. Umunezero ugiye kongera kuza. Umunezero ugiye kongera kuba mu muryango. Umunezero ugiye kongera kuba muri bene wanyu. Umunezero ugiye kuba kandi mu bavukana. Hano harimo imiryango itakivugana, itakiramukanye. Satani yamaze gutandukanya, ariko Imana ikirambwira ngo ije kongera kunga iyo miryango yatandukanye, abavukana batakivugana. Mwe mu Imana ariko arambwira icyo kintu, aragomba kuzana umugozi wongera guhuza iyo miryango yari yaratanye. Abavukana mutakivugana, Yesu ari ikintu agiye gukora. Byumvise nyene azi mu muryango iwabi ingene bimeze. Mwaricara mukagira iminsi mikuru, mugasangira kuri bonane, mugasangira umunsi mukuru naka mugasangira, ariko byaraheze byararangiye. Imana ivuganye na bigiye kongera kandi kongera kubahuza, yongera ibakira umwe. Haleluya. Bigiye kongera kandi kubahuza. Bibiliya avuga ngo nyuma y'imyaka 70 Imana itangura guhagurutsa abantu. Ihagurutsa ba Nehemiya, ihagurutsa ba Ezra. Ariko kugira ngo ibahagurutsa abo bose byavuye ku musore umwe yari umutama, none yari amaze gusaza, Daniel. Cyo gihe yari afite imyaka 90 hafi n'ibiri. Niko murabyumva? Yarashaje. Imana yamujanye, yemeye ko ajanwa mu kinyago afise imyaka 16 canke 17 gutyo. Ariko afise imyaka 92 ngo asoma mu bitabo, amenya yuko igisagara cabo naho casambuwe kizomara imyaka 70. Haleluya. Wafata umwanya wo gusenga. Natwe Imana yaduhaye iyi minsi 7 kugira ngo hagire ibintu bisambuka, hagire ibintu bimeneka. Minsi 7 ni minsi yo kwinjira, minsi yo kurengana, minsi yo kujabuka. Ngo amenya ko igisagara cabo, igihugu cabo nzokongera kikubakwa. Haleluya. Bari barajanywe Babiloni. Babiloni ni muri Iraki. Bari barajanywe Babiloni bamaze y'imyaka 70. Imana tugirire neza. Imana ihagurutsa umugabo yitwa nde? Kuro. Kuro yari umupagani, yari umunyamahanga, ariko Imana imushiriyeho kuzokongera kubaka igihugu. Hari umuntu Imana ishiraho
atari kubw'impuhwe ziwe, ariko ari kubera impuhwe Imana imushizemo. Ndasenga Imana ngo iguhagurukirize umuntu ishizemo impuhwe zo kukwitwararika, kukwitaho. Yagurutsa Kuro wawe agiye kuza, Kuro wawe agiye kuza. Haleluya. Ngo ategeka yuko bongera kugenda kubaka igihugu. Uhoraho abirema akabikora, aguhagurukirize Kuro, aguhagurukirize Kuro. Imana ishimwe cyane. Ngo ategeka ko bongera kandi kugenda. Ico gihe Nehemiya ngo yari bwami, aroraniwe, aguwe neza, ariko ngo haza mwene wabo yitwa Hanani. Araza amuzanira amakuru, aramubwira ngo igihugu cyarasambutse, igihugu cyarabaye imisaka. Ngo yumvagiza agahinda, yumvagiza umubabaro. Amena. Yumvagiza umubabaro, yumva agahinda karamufashe. Byanga ko asubira kurya, byanga ko asubira kunezerwa, byanga ko asubira kwisiga amavuta. Haleluya. Ngo agenda ashira igikombe umwami, akimushira ababaye, kuko yari mu bahereza umwami igikombe. Umwami aramubaza ati kubabaye wijiriwe kandi bitemewe ko hagira umuntu azi bwami aza anzanira igikombe cy'umuvinyu ababaye? Nehemiya aramubwira ngo mwami, sindabitewe n'ikindi, ndabitewe n'umubabaro uri mu mutima wanje. Mwebwe harimo abantu, nubwo turi mu muji, abantu bo mu muji bose baba bari smart, wamuraba inyuma ukabona ari smart, ariko hari abantu ngaha muri mwebwe mu mitima yabo hiraburaniwe, mutanezerewe. Umuntu areka arakureba menga uguwe neza, ariko utanezerewe, ubabaye. Satani amekuvamia, Satani yarakubabaje, Satani yakugiriye nabi, ntabwo unezerewe. Nehemiya aravuga ngo nonezerwa gute igihugu cyacu cyarahiye? Wonezerwa gute umuryango wanyu waracitsemo ibice? Wonezerwa gute imigisha y'umuryango yose Satani yarayikoreye akayitwara? Satani yasutse akajyama, yasutse urugi, yasutse. Aramubwira ngo none ushaka iki? Aramubwira ngo nyemerera ngende nje kubaka igihugu. Haleluya. Nyemerera ngende nje kubaka igihugu. Imana irakwemereye. Haleluya. Ko ari ugenda kubaka ibyasambutse, ko ari ugenda kubaka ibyabomotse, ko ari ugenda kubaka ibyakuweho. Nehemiya aragenda, haguruka Ezra, mu nyuma haguruka Zerubabeli. Haleluya. Haguruka Zerubabeli. Hanyine muri iki gitabo cya Zekariya mu gice cya 4, igice cya 4 ku murongo wa 6. Aranyishura ati ngira ijambo Uhoraho atumye Zerubabeli, ati sikubw'inkomezi, sikubw'ubushobozi, ariko ni kubwa mpwemu wanje, nikoraho nyene ingabo akisi. Wa musozi munini we uriki, uzocika ikiyaya imbere ya Zerubabeli, azozana ibuye ryo gusozera kubaka, basesereza impundu, batubuntu, ubuntu bube kuri ryo. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako, rita amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho itanguriro ry'iyi nzu, kandi amaboko yiwe niyo azoyisozera. Niho muzomenya yuko Uhoraho nyene ingabo ari we yabantumye ko. Amen.
uhoraho aravuze ngo ukuboko kwiwe niko kwashizeho itanguriro ry'ubuzima bwawe, ni nako kugiye gushiraho isozera ry'ubwo buzima bwawe. Imana ivuga ngo ukuboko kwa Zerubabeli niko kwashizeho itanguriro, kandi ukuboko kwa Zerubabeli niko kuzosozera iyo nzu mu kuyihera heza. Umva icyo Imana ivuganye nawe, yatanguje igikorwa muri wewe, ni nayo igiye kugisozera mu izina rya Yesu. Ukaba ubyizeye, komera amashyi Imana. Yatanguje umurimo muri wewe, ni nayo igiye gusozera icyo yavuganye nawe, ni nayo igiye gusozera icyo yagusezeraniye. Ukaba ubyizeye, komera iyo Mana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Yatanguye umurimo, si kubw'inkomezi zawe uzobishikako, ariko uzobishikako kubera inkomezi zima. Bibiri iravuga ngo ijambo Imana yavuze riracyahagaze, ryanditswe ko iri jambo ngo uhoraho azabiwe. Ijambo Imana yavuze riracyahagaze, iryo Imana yatubariye riracyariho, ntabwo rihinduka. Tuzamure haleluya, ntabwo rihinduka. Jambo Imana avuga ngo icyo abayuda basumbije abandi n'igiki, nuko ari bafite amasezerano y'Imana, nuko ari bo bavuganye n'Imana, nuko ari bo bayaze n'Imana. Tukavuga n'abantu bayaze n'Imana, ari cyo Imana bavuze ko, icyo Imana yakuvuze ko yewe Zerubabeli kiracyahagaze. Amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. isi yose, Isi ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. isi yose, Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. isi yose, Isi bizavaho, haleluya, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. ni kubera ko uhagarika umutima kandi ufise Imana, ni kubera ko wumva ko upfuye kandi ufise Imana. Uri mu biganza byayo, uri mu maboko yayo, uri mu kuboko kwayo. Ntabwo ubayeho kubera abantu, ariko ubayeho kubera Imana. Uri mu kuboko kw'Imana. Uterwa ubwoba n'abantu kubera iki? Haleluya. Hari ibintu biri ku buzima bwawe utabonesha amaso, bigiye kugenda uranabibona ko byagiye, bigiye kugenda bitaguseze ko byaje bitakugishije, ntibyadodoye mu kwinjira no mu gusohoka, bigiye kugenda bidaseze, kuko no mu kwinjira na audience byasabye. Haleluya. Binjiye batadodoye, no gusohoka basohoka badasezeye mu izina rya Yesu. Regari ibintu Imana ikirirukana, hari ibintu Imana ikirasohora. Kuna wachawi wako nakimbia katika jina la Yesu. Hari abarozi bariko bariruka, bariko baragenda, byaje bitakugishije inama, bigiye bitanakugishije yindi nama. Ubukene mu kuza bwarakugishije inama, oya none ko bugiye no gusohoka butakugishije inama. Imana irirukanye ibyo kwirukana, Imana ikubise Tobiya. Haleluya. Umunsi umwe Herode ngo yifuza kubona Yesu, haleluya, atuma kuri Yesu ngo arashaka kukubona. Arababwira ngo mugende mubwire iyo mbwebwe ngo data arakora, nanje ndakora.
genda mubwire iyo mbwebwe ngo ari ku kazi Imana yamutumye gukora. Nanjye hari icyo Imana yantumye muri iri shengero, hari icyo Imana yantumye muri iki gitondo. Genda mubwire izo mbwebwe muti data aracyari karakora. Tuzamure haleluya. Bwira abo barozi ubabwira ngo simbayeho ku bwanyu, ariko bayeho kubera icyo Imana yangize, bayeho kubera umugambi Imana yandemeye. Bwira izo mbwebwe. Sema haleluya. Igihe cyo gukora kw'Imana cyageze iwawe, isaha yo gukora kw'Imana yageze mu muryango wawe, isaha yo gukora kw'Imana yageze mu rugo rwawe. Nina byemeye bavuga haleluya. Sema haleluya. Bwira Satani ngo aho ngejeje ngiye kuhakurenza, ibyo wankoreye nanjye ngiye kukwihora. Haleluya. Mana ibwira Abisirayeli ngo komeza mugende ndi kumwe namwe. Bageze hakurya bajabutse, Miriam akompoza indirimbo itari yarigeze iririmbwa. Oh haleluya. Abisirayeli bari muri Egiputa, mwigeze mwumva Miriam aririmba? Oya, niyigeze aririmba, ariko bajabutse bageze hakurya, Miriam ingabire yiwe iragoboroka iva. Umva, hari ingabire ziri muri mwebwe, hari ingabire za business, hari ingabire z'ubucuruzi, hari ingabire zo gutera bushi imbere zigiye guhaguruka muri mwebwe. Imana yagize ngo bavuge haleluya. Muri mwebwe hari ingabire zari zaranyegejwe, hari impano zari zarahishijwe. Muri aya masengesho y'uyu munsi Imana yagurutse kare. Sema amina. Miriam atangura kuririmba indirimbo itigeze iririmbwa bari muri Egiputa. Wari umaze igihe muri Egiputa, ariko wajabutse mu izina rya Yesu. Mana we. Nabo byiza yahaguruka utera haleluya. Oria baba shando. Haleluya. Miriam araririmba. Miriam we akiri iyo ndirimbo y'Imana, akiri iyo saburi y'Imana, akiri iyo ndirimbo y'amashimwe. Nawakwiringiye Imana ngwimo nawai Umva, Imana yambwiye ngo amarembo yacu yarasibijwe, ariko Imana iraza kuyasibura kubw'amasengesho. Amarembo yacu yarasiranganijwe, ariko uyu munsi Imana iri buyasibure. Ntabwo twaje hano kugira ngo tutakaze igihe. Amarembo yawe, ibyo bagutegeye mu marembo bigiye kubohokera mu marembo nyene. Mana we, mfasha bino bintu babyumva aba bantu. Amarembo yawe yarugawe, ariko Imana ije kugura amarembo. Imana ije kugura amarembo. Abantu bagiye kuba benshi wawe, abashitsi bagiye kuba benshi wawe. Data ariko arakora ikintu muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Imigozi yari kuri mwebwe ikinakatika katika jina la Yesu Kristo. Imigozi yari ku buzima bwanyu iriko iracika mu izina rya Yesu. Ninavyemeye bavuga haleluya. Samusoni ngo bamumena amaso, umushatsi barawukura, ariko ngo imbaraga zongera kugaruka, ubuzima bwongera kugaruka. Ndabona ubuzima bwongera kugaruka mu bantu. Ubuzima bwongeye kugaruka, ubuzima bwongeye kugaruka, ubuzima bwongeye kugaruka, ubuzima bwongeye kugaruka. Impinduka ziraje mu izina rya Yesu. Bari barakwicaye igihe kirekire, ariko birahindutse nawe ubicayeko.
marayika ngo ahegeje gutembagaza ikibuye yaciye acicarako. Ikibuye cyari cyaricaye kuri Yesu iminsi 3 acicarako. Mu izina rya Yesu Kristo icyo kibuye kirakuvuyeko. Icyo kibuye cy'amajambo kirakuvuyeko. Icyo kibuye cy'agasuzuguro kirakuvuyeko. Ariko wakibuye we, ariko wakibuye we, urahavuye mu izina rya Yesu. Wakibuye cy'amadeni kirakuvuyeko. Muri iri koraniro harimo umuntu yarazengerejwe n'amadeni, ariko ayo madeni aramuvuyeko. Imana irakoze igikorwa mu buzima bwawe. Imana irakoze igikorwa mu buzima bwawe. Imana irakoze igikorwa mu buzima bwawe. Bina byishema avuga haleluya. Ariko Yesu uri Imana ikunda ngo tembagaze icyo kibuye acicarako. Ikibuye cy'ingwara kiratembagaye. Imana irambariye ngo ikibuye cya za karande cyari cyarabagenze cy'imyaka myinshi kirakuweho. Moto unawaka katika jina la Yesu Kristo. Hari abantu mbona imigozi yaribosha amaboko, ubu mbona umuntu uri kuyafumba. Imigozi yacitse, imigozi yavutaguritse, migozi yavutaguritse mu izina rya Yesu. Oh Jesus, shema Yesu. Nimba wararize si Imana yatumye urira. Nimba warababaye si Imana yatumye ubabara. Nimba waratutswe si Imana yatumye utukwa. Oh haleluya. Mwicaye gatwanda babwiye. Mwicaye gatwanda babwiye. Muriro wamaze kwaka mu izina rya Yesu. Umuriro wamaze kwaka. Umuriro wamaze kwaka. Umuriro umva ngo Yerusalemu Imana izohindura uruzitiro rw'umuriro. Nawe ntabwo bazosubira kukuvogera ngo byemere. Niba hagera bazosanga uri umuriro. Niba hagera ku nzu yawe bazosanga ari umuriro. Hari umuntu ari hano buri joro yumva ikintu kizunguruka hanze, ikiyabo kiguma kizenguruka, kigenda kigaruka, kigenda kigaruka, kigiye kigenda kugaruka. Umva ikimenyetso Imana iguha, uzogisanga ari umubyimba cyapfuye. Usome ndakugire gute, ndakugire gute, uyo murozi arazenguruka arishwe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo byumvise, aho byumvise uvuze haleluya. Arishwe. Hari umurozi yari yaravamiye umuryango wanyu, Imana ihonze umutwe. Birabaye birabaye we, birabaye ibyo Imana yakuvuzeho. Birabaye 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 we, birabaye ibyo Imana yakuvuzeho. Birabaye 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 we, ibyo Imana yakuvuzeho. Birabaye 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 we, birabaye ibyo Imana yatuvuzeho. Birabaye mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanje yageze. Guhaye kuribuka nasa kurahuye mwambaro, kurahuye mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanje yageze. mukomera amashyi Yesu. Guhaye kubibuka nasarura. Sema mira. Haleluya. Mwicaye ndababwira kandi Imana mbwiye.
ariko Yesu we, ariko Yesu uri mwiza. Reka abantu bateko baraza mwaya masengesho mana yaje akabarahomba kwe. Amen. Imana yambwiye ngo nigiye cyo gukora kwayo. Yesu abwira intumwa za Herode, mubwire izo ntumwa za Herode muti nigiye cyo gukora kw'Imana.